Umukuru w'igihugu hajeje kwakira ubujejwe ibikorwa by'Ibanki y'Isi yose hano mu karere bashimikiye ku bintu novuga bikuru nka bitatu. No kuvuga yuko ubwa mbere bavuganye ibijanye kuntu ifashanyo Ibanki y'Isi yose iri yahaye Burundi ukuntu turiko turayikoresha, hanyuma asanga turiko tuyikoresha neza. Hanyuma kandi bavuganye n'ibijanye n'ivyo leta nkozi iriko irahindura ibyo ndo kwita reforme kugira ngo ibintu bigende neza, cyane kugira ngo imigambi ifashwa ni Banki y'Isi yose ishikire cyane abene gihugu gusumba uko vyahora, haba mu vy'amashure, haba mu vyo ubuvuzi, haba n'ibindi. Ico bagishitseko cyane. Hanyuma vyagaragaye yuko naho nyene banezerewe n'ukuntu leta y'u Burundi iriko iravyifatamwo, cyane nko gufata mu minwe ikibazo kijanye n'ibintu by'ubutaka, ukuntu leta y'u Burundi igomba kubifata mu minwe kugira ngo ibishiremwo umurongo kugira ngo bigende neza gusumba uko vyahora, gutyo bishobore kubandanya bizana amafaranga cyane y'agaciro kuko turayakeneye. Cyanyuma twovuga yashitseko ni inama igiye kubera i Washington izotangura itariki 15 z'ukwezi kwa kane. Iyo nama ikaba nayo nyene izoba igomba kumviriza no kuraba aho abarundi bagejeje imigambi yabo, kandi yishimiye ko umukuru w'igihugu azohashika ivyo Uburundi bushaka buzoshobora kubishikiriza, hanyuma kugira ngo abarundi n'ubundi babandanye imigambi ifashwamwo ni Banki y'Isi yose babandanye nabo bayungukamwo nkuko n'ibindi bihugu byo kwisi biyungukamwo.